urahawe kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa na Mbonimpa Abeli. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Tugiye gusangira amajambo y'Imana. Imana yongeye kugira neza, yongeye kuduha akanya keza kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Turi busangira amajambo atubwira ivy'imisi mibi igiye kudushikako, igiye gushika ku bantu b'iki gihe, kuko ari bihe vya nyuma vy'imperuka. Rero ndagira nkubwire yuko ari igihe ciza cyo kwisuzuma no kwiyeza. Nuko rero nk'uko wavugishwa n'Imana Amosi yavyeretswe, ateha imisi izoza ni ku mwami uhora hagize. Tugiye kurabira hamwe iyo misi uko iri kwiraza, kugira ngo mwene data uri hose wicare ugavye, wicare witeguye. Imisi mibi igiye kuza, maze imbere ya byose reka dusengere aya majambo y'Imana. Mana yacu yo mwijuru, data ushobora byose, ndagushimiye cyane mwami w'abami ugira neza. Urakoze nushimwe nuhabwa icubahiro kugira ijambo ryawe ryiza rizima. Nuko mwami aya majambo yahezagire, ndasenge wowe wese ari bwumvira ijambo ryawe, wowe wese ari bwumva ubutumwa bwiza, mwami wongere kumugirira neza, maze umuhe guhinduka no kwezwa. Izina ryawe rishimagizwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome amajambo y'uwavugishwa n'Imana Amosi igihimba c'8. Turasoma duhereye ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, imisi izoza ni ku mwami uhora hagize, nzoteza inzara mu gihugu. Ntizoba ari inzara y'ivyago, ntizoba ari inzara y'ivyo kurya canke inyota y'amazi, ariko izoba ariyo kumva amajambo yanje jewe uhoraho. Kandi bazonyavuta bakubite ku kiyaga baje ku kindi, bazojarajara bakubite n'iburaruko baje n'iburasirazuba, kugira ngo barondere ijambo ryohoraho, yamara ntibazoribona. Kuri uwo munsi inkumi nziza nziza bo n'abasore bazorabikwa n'inyota. Abirahira ubuyobe bw'i Samariya bati, nk'uko Imana yawe ihoraho, ewe Dani, kandi bati nk'uko bwa bwirukiro buraho, ewe Berisheba. Nabo nyene bazogwaho ntibasubire kuvyuka ukundi. Bene data, iri ni ijambo ry'Imana wavugishwa n'Imana Amosi yeretswe. Nukuvuga ibi bizoba mu minsi y'imperuka, ibi bizoba muri ibihe vy'iherezo. Mu bihe vy'iherezo hazoba ibihe bikomeye, hagiye kuza ibihe bigoye, aho abantu benshi bagiye kujarajara bakubita hirya no hino, baje ku kiyaga baje ku kindi, barondera ubutumwa bwiza. Muri iki gihe bene data, ndagira ngo nkangurire umukristo wese yicare yiteguye, yicara agavye, kuko hagiye kuza imisi mibi. Kuko benshi bamaze kujarajara, amadini amaze kuba menshi. Amadini hajya agenda avuka buri munsi. Nukuvuga ni mu buryo bw'uko benshi agira baragenda hariya bagasanga ntivyoroshe, basubiza hariya bagasanga naho nyene ntivyoroshe. Abantu benshi barataye inzira y'Imana, barataye agakiza. Abantu benshi barasubiye inyuma, abantu benshi barahevye Imana. Nukuvuga ngo ku rubanza rutanguriye mu binzu y'Imana, none mu bantu batarakizwa bo bizomera bite? Nukuvuga hagiye kuza ibihe bikomeye. Rero abantu benshi bazojarajara bayerera baja hirya no hino. Ubu hagiye kuza ibihe aho bizokomera bitazoba vyoroshe. Nico gituma wewe wafise ico wahawe, wewe wahawe ijambo ry'Imana mu mutima, urizigame, urigumye, gumye ico wahawe. Amajambo wigishijwe, nimba barakubwiye, nimba warigishijwe, nimba warahanuwe ukabwirwa, nimba warumvise ijwi ry'Imana riza muri wewe mu mutima, ugumye ico wahawe. Ntihagire ugutwara igitsibo cawe, kuko hagiye kuza imisi mibi. Wavugishwa n'Imana Amosi aravuga ngo, imisi izoza ni ku mwami uhora hagize, nzoteza inzara mu gihugu. Hagiye kuza inzara mu gihugu, hagiye kuza ivyago bikomeye. Isi n'ikirere bihungabane, isi n'ikirere bizemwo umwijima, isi n'ikirere hazemwo icuraburindi. Abantu bagiye kugira ivyago, abantu bagiye kugira ibibazo mu mitima, hagiye kuza umwijima. Ijambo ry'Imana rigiye kuzimanganywa, bagiye guzimanganya ukuri, ukuri bakuzimanganye, maze bazana ikinyoma kiba ari cyo cibasira abatuye isi. Aho isi yoyobowe n'ukuri, ariko igiye kuyoborwa n'ikinyoma. Nico gituma hagiye kuza imisi mibi. Ngo iyo nzara ntizoba ari yiki? Twumva amajambo y'Imana ngo, nzoteza inzara mu gihugu, ntizoba ari inzara y'ivyo kurya
canke inyota y'amazi, ariko izoba ariyo kumva amajambo yanje jewe Uhoraho. Ni ukuvuga hagiye kuza inzara mu bihugu byose. Iyo nzara igiye gutera, inzara yaramaze kuza, ariko ubu rero bigiye gushigwa mu ngiro yuko mu bihugu byose turabona yuko benshi uno munsi, benshi barasanzaye, abarundi barasanzaye, abanyarwanda barasanzaye, abakongomani barasanzaye, hirya no hino ku isi yose barakubise ku biyaga baja ku bindi. Mu myaka yashize amahoro yarabuze, arico gituma isi yose abantu baguma bazunguruka. Rero uno munsi hagiye kugera igihe aho na bya bindi byo kuyerera bitazaba bikiriho. Ibizoba biri mu Burundi, bizoba biri no muri Australia, ibizoba biri mu Rwanda, bizoba biri no muri Europe, ibizoba biri muri Afrika, bizoba biri no muri Amerika, ibizoba biri muri Canada, bizoba biri no muri Tanzania, bizoba biri ku isi yose. Nico gituma iyo nzara izoba iri kwiratera abantu bose. Arico gituma wewe ugomba kwicara witeguye, ugomba kwicara ugavye, kuko hagiye kuza igihe aho ubuhungiro butazoba bukibonekana mu bihugu by'Uburayi, aho ubuhungiro butazoba bukibonekana mu gihugu ca Tanzania, aho ubuhungiro butazoba bukibonekana muri Congo, aho ubuhungiro butazoba bukibonekana mu Rwanda, aho ubuhungiro butazoba bukibonekana muri Europe canke muri Amerika. Ni ukuvuga ngo ubuhungiro bugiye kubonekera muri Yesu. Egome abantu barahunze, ariko noneho hagiye kugiza igihe aho umukristo w'ukuri agiye guhungira muri Yesu, nk'uko rirya jambo ry'Imana muri Zaburi ya 91 ritubwira neza yuko tugomba guhungira munsi y'amababa y'Uhoraho, munsi y'ukuboko k'Uhoraho, akaba ariho tubona ubuhungiro. Abantu benshi bararondeye amahoro, bararondeye umutekano, bararondeye ibyiza, bararondeye gutunganirwa, ariko noneho ivyo byose hagiye kugera igihe cyuko duhungira muri Yesu. Abantu benshi baraguye byo guhunga, ariko noneho ubu hagiye kuza igihe cyo guhungira muri Yesu. Hungira muri Yesu, kuko iyi nzara ntizoba ari inzara y'ibyo kurya, ntizoba ari inzara y'umutekano muke, ntizoba ari amapfa yo kubura aho uryama, yo kubura icyo urya n'icunwa, ariko izoba ari inzara yo kubura ubutumwa bwiza, izoba ari inzara yo kubura ijambo ry'Imana, izoba ari inzara yo kubura rya jambo ry'ukuri twakabwiwe, aho abatorana abagabo ku bandi aribo bazoba basigaye bayoboye isi, aho abanywara umogi aribo bazoba basigara bategeka isi, aho abasenga ca gikoko bashizwe ku bimenyetso vya ya nyamaswa vya ca gikoko aribo bazosigara bategeka isi, aho abategetsi basenga ibigirwamana, basenga ibintazi aribo bazosigara bategeka isi, aho isi igiye kuyoborwa na wa mugarariji wa mwana wo kuranduka umwe yavuzwe n'intumwa Pawulo yuko hagiye kuza umugarariji, aho ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera cavuzwe na Daniyeli arico kigiye gusigara arico kiyobora isi. Hagiye kuza igihe aho umukristo wese agiye gusigara ahungira muri Yesu Kristo gusa wenyene. Yesu niwe azokubera ubwugamo, Yesu niwe azokubera ubwihisho, Yesu niwe azokubera inzira y'ukuri n'ubugingo, nk'uko Yesu Kristo yavuze ati ntawe ushika kwa data ntamujanye. Yesu rero niwe nzira, Yesu niwe bwihisho, Yesu niwe kuri, nk'uko Yesu Kristo yasemerera avuga ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje nananiza n'umutwaro wanje uhahutse, munyigire ko mwese kuko ndi umurwaneza. Nimuze tuje muri Yesu, nimuze duhungire muri Yesu. Yesu niwe buhungiro, Yesu niwe bwugamo, Yesu niwe gitare, Yesu n'urutare n'igitandara, kandi niwe buhungiro. Nta handi dushobora kubona ubuhungiro, nta handi dushobora kubonera agakiza atari muri Yesu. Nimuze rero twigire muri Yesu Kristo, niwe wenyene gusa azotubera ubwugamo, azotubera ubuhungiro. Basi Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 12 haravuga ngo kandi bazonyavuta bakubite ku kiyaga baje ku kindi, bazojarajara bakubite n'iburaruko baje n'iburasirazuba, kugira ngo barondere ijambo ry'Uhoraho yamara ntibazoribona. Benshi bazojarajara, benshi bazokubita ku kiyaga baje ku kindi. Ndagira nkubwire yuko no munsi harafise akanya gato tugisigaranye. Aka kanya gato n'aka kanya kagiye kurangira, aka kanya kayo karangira, aka kanya kaho ushobora kuronka amajambo y'Imana. Mwene se akagutelefona akakurungikira audio y'ubutumwa bwiza, mwene se akakurandikira akakurungikira message y'ijambo ry'Imana, mwene so akakwandikira ukazibonera biguhaye. Hari ikindi gihe bitazaba bigikunda
bizokunda yuko izi rezo sosiyo zishobora gukora, kuko zizosigara zikoreshwa n'abashizweho ko vya binimero na vya bimenyetso nibo bazosigara bafise ubwo burenganzira, kubera yuko hagiye kuza kode. Iyo nimero niyo izosigara itegeka isi, kandi iyo nimero utayifise ntuzobasha kuronka interinete kugira ngo ushobore kuyikoresha, ntuzoshobora kuronka za telefone zo kugira ngo ushobore gukominikana n'abari hirya no hino. Muri ico gihe rya jambo ry'Imana wumvise niryo rizosigara ari kuyobora, niryo rizosigara ari kuzigama, niryo rizosigara ari kubungabunga. Nico gituma abafise amajambo y'Imana mwahawe muyagumye kandi muyashishikare kandi muyakomeze. Abafise ivyumba by'amasengesho mubandanye kubibamwo kandi mukomeze gusenga. Abafise ijambo ry'Imana, abasobanuriwe amajambo y'Imana yo muri Bibiliya, mukomeze mugumye Bibiliya mu ndimi zanyu, muzigumye kandi muzibungabunge, kuko Bibiliya nazo zigiye guhindagurwa maze hazi izindi nyigisho zipfuye z'ubupfu. Nico gituma rero abantu bazonyavuta hirya no hino. Uno munsi abantu baramaze kunyavuta bajaraja hirya no hino, ariko navyo bigiye kugera igihe aho za pasiporo zitazohabwa mu buryo bworoshe, aho abazoshobora kugendagenda iy'isi ari abazoba bafise za nimero za ca gikoko, ari abazoba bafise uburyo bwa Antikristo, nibo bonyene gusa. Ariko rero Yesu Kristo ntari kure yawe, ntarizoba ari kure yanje. Yesu Kristo arakuremesheje, arakubwiye ngo humura, kuko ubwami bw'Imana bugiye guhabwa abera, kuko intambara tugwana atari y'umubiri, ariko tugwana intambara y'uburyo bwa mpwemu. Nico gituma rero duhamagarirwa kuja ku mavi no gusenga Imana no kwama twiyeza. Wame witunganya, wame wiyeza, wame uca bugufi, wame ugavye, wame urondera Imana. Ndakubwiye ngo aho uri hose rondera Imana. Paulo yaravuze ngo barimo mwisuzuma ngo none mbega ntimwiyizi? Nimwe mwiyizi. Uriyizi aho waguye, uriyizi aho wahuvye, uriyizi aho uburyarya waciyemwo, uriyizi ububeshi bwakujemwo, uriyizi aho wagiye mu kinyoma, uriyizi aho wirukanze mu vy'isi bitagira umumaro, bitagira ikimazi. Bari wowe wisuzuma, wame wiyeza, kuko ca gihe kigiye kuza ari igihe gikomeye cyane. Twabwiwe kandi cavugishijwe n'abavugishwa n'Imana, bakabivuga bakabinonosora kandi bakavyerekana. Umurongo wa 13 turavuga ngo kuri uwo munsi inkumi nziza nziza bo n'abasore bazorabikwa n'inyota. Kuri uwo munsi abantu bakomeye, abantu bahambaye, abantu bafise ubushobozi n'ububasha muri iyi si bazorabikwa n'inyota. Ni kubera iki? Ni kubera yuko abantu benshi bakijijwe mu buryarya, bakihana imirenzako, bakanka gukizwa by'ukuri. Abo bazorabikwa n'inyota. Ariko ufise ico yaziganije akagira ico yahawe muri we, wowe ijambo ry'Imana rizoguma ryiburuka muri we nk'inzuzi z'amazi y'ubugingo. Nahazoba yiyugaraniye mwo mu cyumba, nahazoba ari hariya mwisenga ariko arasenga, nk'uko tuzi neza yuko igihe Yezebeli yica abavugishwa n'Imana nuko hagasigara Eliya gusa. Turabona yuko hariho abandi bavugishwa n'Imana ibihumbi ndwi basigaye batasenze Bayali, batasenze ca gikoko, batapfukamiye Bayali, batasomye Bayali, batasenze ibigirwamana, batasenze Antikristo. No kuvuga rero muri iki gihe n'ubundi hariho benshi bazoba bari mu masenga no mu byobo no mu binogo, bihishije biyugaraniye ahantu, abandi bagashirwa mu makambi yo kugira ngo bacungerwe, abandi bagacitagwa mu mvuto, abandi bakapfungwa, abandi bakagirirwa nabi, bahogwa kugororoka, bahogwa igishinga ntaje gushingira intahe Yesu. Abo bose bazoba bariko baravugutirwa kugira ngo bezwe, bacishwe mu ruganda maze batunganywe. Hanyuma rero muri ico gihe wewe ufise ico waziganije, ni ukuvuga ngo uzohagarara ushikamye, nubwo uzoba mu bibazo bikomeye bimeze gute, ariko uzokomeza gushinyiriza, uzokomeza kwihangana, kuko vuba cyane ubwami bw'Imana bugiye kugabirwa abera. Muri ico gihe, muri ivyo vyago tuzoba turiko turacamwo, kuzoba ari kuvugutirwa no kwezwa maze dutunganywe nk'uko bavugishwa n'Imana Daniyeli yabivuze. Nico gituma rero bishakirwa yuko wewe aho uri hose ugomba kwicara uri maso kandi kwicara ugavye. Imisore rero myiza myiza n'inkumi nziza nziza zizorabikwa n'inyota. Bishatse kuvuga yuko abantu benshi bo mw'isi, abantu benshi batarakizwa, abantu benshi bari mu madini gusa, bicaye gusa bari mu madini, bitwa ba Variso, bitwa ba Mariko, bitwa ba Petero, ariko ku mutima atakiriyo, bakaba batijwe y'amazi yo ku mutwe gusa, aho kugira ngo batizwe muri mpwemu yera no mu muriro. Muri ico gihe ndagira nkubwire yuko abo bazorabikwa n'inyota, abo bazoshaka Imana ariko ntibazoyibona, bazogira ngo n'abakristo ariko basange bariko barazimira, bazokwibaza yuko bariko baraja mu ijuru ariko basange bariko barapotera, bazokwisanga baramaze gupfukamira Bayali, bazokwisanga baramaze kuja gusoma vya bigirwamana, bazokwisanga baramaze
kwakira za nimero bazokwisanga bari munsi y'ukuboko kwa Antikristo, bazokwisanga baramaze kwihakana uwabacunguye n'uwabafiriye. Muri ico gihe bazoba ariko bari bahamagarira guhona no kurimbuka. Rero nico gituma rero ndagira nkubwire ngo niwivomere amazi igihe kikiriho, niwibikire, niwiziganirize. Haleluya, niwibikire. Nuko rero egome ijambo ry'Imana ravuga ngo inkezi zibikira ivyo kurya mu gihe c'ikigatwa, mu gihe co muci, ariko ugasanga zaraziganije. Inkezi rero natwe zirashobora kutubera akarorero. Ndagira nkubwire ngo nawe utangure kwiziganiriza, wibikire hakiri kare, wibikire ijambo ry'Imana. Imirongo yose yagufashije uyisurinye, uyishire ku murongo, uyicishe ku turongo. Ijambo ry'Imana Bibiliya uyigure, uyishire mu nzu, uyibike, uyicareko, igumeko, wamuyisoma, 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 kandi wamusenga, wamwiyeza aho bukiye ko bwije. Namba uri mu Burundi, namba uri muri Afrika, namba uri muri Amerika, namba uri muri Australia, namba uri muri Europe, nukuvuga ngo hirya no hino ubu nukuvuga ngo amashamba yashushe canke ibintu biko birapangwa, kandi gahunda zose ziko zirashigwa mu ngiro. Ariko rero Yesu Kristo nawe arafise urutonde mu kiganza ciwe, yaramaze gupanga nyene urutonde rw'ibintu byose biriko biragenda. Ubwami bw'Imana mu minsi itarambiranye bugiye guhabwa abera. Rero ndagira nkubwire ngo ushinyirize, ugabe, kandi ushikame, kandi ugire umwete, ntucike intege. Wewe wakijijwe, wewe wejejwe, wewe wiyuhagiye, nawe utarezwa, ndakurarikiye yuko worondera Imana bicitwa uyu munsi hakiri kare, kuko ejo buce bucana yandi. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 14 ngo abarahira ubuyobe bw'i Samariya bati nk'uko Imana yawe ihoraho, ewe Dani, kandi bati nk'uko bwa bwirukiro bwawe buri, ewe Berisheba. Ndagira nkubwire yuko iyi Mana yanditswe mu rudome rutoya yitwa Imana y'Abadani. Abadani ndagira nkubwire yuko abari muri wa muryango w'Abisirayeli. Dani yari umwe mu bahungu ba Yakobo, kandi uyu Dani birabonekana neza yuko yari muri bamwe 12 muri ba Bisirayeli, mu miryango 12 y'Abisirayeli. Ariko rero nubwo byari bimeze uko, ndagira nkubwire yuko kugeza no munsi mwisezerano rishasha Yohana amaze kubishurirwa hajya mu gihimba cindwe, yahishuriwe yuko Dani atarimwe mu gitigiri nkuko bigaragara, kuko uyu Dani yamye asenga ibyigwamana, yamye asenga ca gikoko, yamye ashigikira by'abayari. Abantu benshi bazosenga Antikristo ntibazoshigwa ku murongo, ntibariko mu rutonde rwo biteze kuja mu ijuru. Dani yakomeje guhimbaza ibyigwamana, raba yarakuwemwo, ntabwo akirimwo mu rutonde nkuko ayo majambo tuyasoma mu byahishuro Yohana egome mu gihimba cindwi. Igihe Yohana yerekwa abacunguwe bari bafise amashami y'ibigazi ishengero ryinshi cyane atawushobora kuriharura, yabanje kwereka abantu 144 bo muri Isirayeli badomwe ko ikimenyetso. Ariko turabona yuko uyu Dani yarakuwe mu rutonde, asubirizwa n'umwana umwe w'umuhungu wa Yosefu yitwa Manase. Uyu Manase niwe yasubiriye mu gitigiri ca Dani. Dani rero ntakirimwo. Eheraba ubisanga neza hano mu vyahishuro Yohana igihimba cindwi ku murongo wa 6 niho tubona yuko Dani yasubirijwe n'uwitwa Manase. Uyu Manase nawe tukaba tuzi yuko ari umuhungu wa Yosefu. Nuko rero Yosefu yaraharuwe, ariko n'umuhungu wiwe nawe acaraharugwa. Ngo abo mu muryango wa Asheri ni 12,000, abo mu muryango wa Nafutali ni 12,000, abo mu muryango wa Manase ni 12,000. Nukuvuga ngo uyu Manase niwe yasubiriye Dani. Dani rero biragaragara neza yuko yari muri kiya gitigiri c'Abisirayeli, ariko ataharuranywe n'abazoraganwa ubwami bw'Imana, nkuko bigaragara yuko Yuda umwe Isikariyota, umwe yagura umwami Yesu, umwe yamugura akamugura za ntete z'ifeza, nawe yiyahuye maze inyozi gatarika aracikana, ariyahura arapfa, kandi iwe hasigara ari umusaka. Rero birabonekana yuko uyu Dani nawe yakuwemwo. Eheraba y'amajambo ya Mose arabitubwira avuga ngo abarahira ubuyobe bw'i Samariya bati nk'uko Imana yawe ihoraho, ewe Dani. Iyo Mana yo mu rudome rutoya, ewe Dani. Dani yasenze ibigirwamana. Hari abantu benshi bagiye kuzosenga Antikristo, hari abantu benshi bagiye kwirahira Samariya, ubuyobe bw'i Samariya, bagiye kwirahira ubuyobe bwa Antikristo, bagiye kwirahira ubuyobe bwa ca gikoko. Mbere n'ubu benshi baraza baramaze kwirahira ubuyobe bwa ca gikoko, bwa ya nyamaswa. Amadini menshi yaramaze gupfukamira abayari. Abantu benshi barasubiye inyuma, abantu benshi barataye Imana, bamaze gusubira inyuma, bamaze kwirahira ubuyobe bwa Antikristo, bamaze
kwirahira ubuyobe bw'abayari. Ndagira ngo nkubwire mwebwe mukiri mu bibazo by'isi, mwebwe mukiri mu migambwe muriko murirahira ubuyobe bw'abayari, mwebwe mukiri mu by'isi, mwebwe mugiye gupfukamira abayari, muriko murazimira, nimuveyo nimuzimuruke, nimuveyo nimugaruke, mwoye kuzimira, mwoye guhuba, mwoye guta umurongo, mwoye kuzimira, mwoye gukugwa ku rutonde. Ehera Dani yarakuwe ku rutonde, abakristo benshi baragiye gukugwa ku rutonde, abandi baramaze gukugwa ku rutonde kuko birukiye ubuyobe bw'i Samariya, abandi bakirukira ubuyobe bwa hariya mu Egiputa, abandi bakirukira ubuyobe bw'ibigirwamana, abandi bakirukira ubuyobe bw'imigambwe, abandi bakirukira ubuyobe bwo gukurikira iby'isi no kwirukanka nyuma y'iby'isi. Abo bose baramaze gukugwa ku rutonde, ntibakiri kuri gahunda z'Imana. Yewe mwene data, asangwa Dani yarakuwe mu gitigiri c'imiryango 12 y'Abisirayeli, mbega wewe uri iki ko Imana itazogukura ko ku rutonde? Ndagira nkubwira yuko benshi bamaze gukugwa ku rutonde. Nico gituma mwene data, iri jambo ry'Imana rije kuri wewe kugira ngo wongere kwisuzuma, wongere kwiyeza, wongere kwitunganya. Iminsi igiye kuza, isi igiye kubona ibara, hagiye kuza ibyago, haba umwijima w'icuraburindi, haba ibyago bize kugariza iyi si. Ariko n'igihe ciza mwene data cyo kugira ngo ushake Uwiteka, ushake Uhoraho, urondere Uhoraho, bigishoboka kubonwa umwambazi akiri hafi, kuko igihe kirashitse cy'uko isi itangura guhabwa aka gakarabo ka vino y'uburake bw'Imana idafunguye mu gakarabo. Rero mwene data, imbere y'uko haza ivyo byago, hariho kugabishwa no kuburirwa no kubwirwa. Rero isi iriko irasobanurirwa, nimuze dushake Uhoraho, nimuze turondere Imana bicitwa uyu munsi, nimuze dupfukame dusenga Imana, nimuze tuve inyuma y'ayo madini y'ivyaduka, amadini ariko aradigisha abantu gusenga biyambitse ubuduhuzu tutagira epfo na ruguru. Ugasanga bagenda gusenga bamaze kwiyonona imibiri yabo, ugasanga bagenda gusenga bagasenga nk'abagiye gusenga ibintazi, aho bogiye gusenga Uhoraho. Ingoro y'Imana bayihinduye nk'isenga ry'abambuzi, aho kugira ngo basenge Imana ugasanga bariko barasenga birahira ubwiza bw'i Samariya. Ariko ndagira nkubwire yuko abo bose igihe cabo kiko kiraza ngo bazorabikwa n'inyota, bazojarajara bakubite ku kiyaga baje ku kindi, barondera ijambo ry'Imana, bazokwibaza aho bazosanga ishingiro ry'Imana rimaze guhabwa gushikwa ko ca kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo, kugira ngo bazamuke baduganwe umugambi wo mwijuru. Nico gihe benshi bazomaramara, bazojarajara, bazoyerera, baziruka hirya no hino, baje mu insengero barondera kugira ngo basengerwe. Ariko ico gihe nta gusengerwa kuzoba kukiriho, muri ico gihe nta butumwa buzoba bukiriho, muri ico gihe nta jambo ry'Imana rizoba kiriho, muri ico gihe nta buryo bwo gupfukama ngo bagusengere bizaba bikiriho. Muri ico gihe uzoshaka gushingira intahe Yesu, ariko ntibizoshoboka. Muri ico gihe uzorondera Imana, ariko muri ico gihe ntuzoyibona. Uzorondera ijambo ry'Imana, ntuzoribona. Urugi ruzoba rumaze kugagwa hano mw'isi. Rero ushaka Imana, urondera Uhoraho, bigishoboka kabonwa abakozi b'Imana bagusengere, hanyuma Yesu akugirire neza. Rero muri kano kanya, nimba wamaze kwezwa no kurondera ijambo ry'Imana, no kumva yuko muri wewe witeguye gukizwa by'ukuri, ugasezera, ugata ya kamere, ugata zange sombi, ugata bwa buhumbu, ugata ibibazo byose bikugarije, hanyuma upfukame maze dusenga Imana ufatanye nanje muri no sengesho. Hanyuma wambaze Uhoraho, usenga Imana waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibinwa byose, maze uhamagare Yesu Kristo yakubambiwe ku musaraba, maze yongere kuza mu mutima wawe. Kandi Yesu arakugira neza, Yesu arakubohora, Yesu arakugira icare mugisha mwene data. Egome wumva imburi kandi uburirwe, kandi wumvire, woye kugarariza, woye kumva yuko hari ibindi ucizigiye, kandi ibyo byose ari bigiye gushira vuba, isi igiye kurangira. N'igihe ciza rero cyo gusenga Imana. Rero dusenga Imana, Imana ikugire neza, duhamagara Imana. Mana yacu yo mwijuru, mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ndagushimiye mwami w'icubahiro kubwira ijambo ryawe no kuri ubutumwa bwiza. Mwami nushimwe, urakoze kutugiriye neza muri kino gitondo. Ndagushimiye kuri umwe wese, aho umwe wese aronsira ijambo ryawe, iri jambo ryawe rimushitseko, kandi wari we wese aramaze kumva, umaze gutahurira ijambo ryawe. Ndamusabiye kuhagirwa no kozwa mu maraso ya Yesu Kristo, wongere kumuha gushaka Uhoraho bigishoboka, wongere kumuha kwikangura no kuvyuka no
kunaguka, kuko hagiye kuza iminsi mibi, hagiye kuza ibihe bibi. Mwami ndasabye kugira ngo mwami abasabye bawe bahe kwezwa, abasabye bawe gutunganywa. Abandi mwami hari benshi bariko baravugutirwa, hari n'abandi bagiye kuvugutirwa, hari n'abandi bagiye gucishwa mu ruganda, ariko abo bose kuzoba ari kugira ngo batunganywe kandi bezwe. Mwami wanje Yesu, bino bihe turimo ndagusabye kugira ngo udehe kuba maso, maze bino bihe bitubere ibihe byiza byo gukizwa no kwezwa no gutunganywa. Egome urakoze, iri jambo ryawe rizima ndabigushimiye nyakubahwa. Uruwera uragororotse, uruwera mwami w'abami, uruwera nushimwe. Urakoze mwami, urakoze kuongeye gukiza no kurokora, urakoze kwanditse abasabye bawe mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Urakoze mwami Yesu kubuhagirishije amaraso yawe igiciro kinini. Nuko mwami ndabigushime ndagukengurukiye. Ego nyakubahwa, maze ukomeze kutubera mwami n'umukiza mu bugingo bwacu iminsi yose, isaha ku yindi umunota ku yundi. Mwami twame duca bugufi kandi twezwa, kandi twame turashaka uhoraho bigishaka kubonwa. Urakoze ubishimirwa, nanje ndavyambaje nshima ndagukengurukiye nyakubahwa. Uruwera mana kandi uragororotse, nubishimirwe mu izina rya twitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.